yacu turi Uwimana Sharifu, niyo mazina yacu. Aha ntabwo dukora nk'ishyirahamwe, umwe wese akora ku giti ciwe. Tukaba dukora turi abantu bane, tukaba dukora umwuga w'imbabura zigezweho nziza cyane. Aha dukora imbabura zitandukanye nziza cyane, zikosoma ibintu bikeya. Incenga uzirose urashiramwo ugakoresha umuyaga nkuba, bateri ya telefone, plaque soleil n'amabeteri ya radio arakora. Arakora cyane. Zini imbabura nziza cyane zimeze neza, zikosoma bike kandi ugahisha vuba. Iki cyiyumviro je nagiye mu gihugu ca Uganda, ndavyigirayo, ndangije ndaza mu gihugu cacu, ndondera abavandimwe kugira twiyunge dukorere hamwe. Niyo mpamvu ubu twagwire turi bane, narabigishije turabimenya. Turi bane dukora izi mbabura. Turakora imbabura zitwara incenga z'amakara, bijya bicenga bamena, cyangwa ibititiri by'amavukura bisatagura ukabishaka ku kazuba, ku mugoroba ugateka. Udutiriti uturose urashiramwo ugateka, ariko bisaba umuyaga nkuba cyangwa plaque soleil cyangwa bateri ya telefone cyangwa udupirekere tuya two mu radio. Tugakora na zijya mbabura zo mu gikoni, tugakora n'amafuru, ariko byose bikoresha incenga z'amakara. Incenga z'amakara zose icyo bitandukaniye ko nuko izi dukora zigendanwa ziri mu kanwa, ariko izo mu gikoni zigumamwe. Izi mu majambo make akarusho karimwo, zifise n'izina bazitwa hisha vuba ukoresheje uburyo buke. Ni ukuvuga ngo ufise udukara dukeyi ducenga tujya bamena, ugashiramwo kanya ubuhishije ukoresheje plaque soleil, umuyaga nkuba, bateri ya telefone cyangwa udupirekereyo. Ivyo biragufasha guhisha vuba kandi ukoresheje uburyo buke. Ntabwo twaciyemwo kugira tugere kuri rugero tugeze ko gukora izi mbabura. Twararondeye agatahe gakeya tworonka, tugura ivyuma, turatangura turakora zikeya buhoro buhoro. N'ubu turacakora, turacahendahenda. Akarusho nako tubonamwo kwiza imbabura zacu, iyo tuzikoze bakazigura, turiyungunganya ufise akabazo akagacemura. Ni ukuvuga ngo imbabura itwara uburyo bwinshi. Turafata tukagura ibikoresho, igizwe n'ibikoresho bitatu. Hariho ingunguru, akabaho ibumba, akabaho isima, akabaho na dinamo, akabaho n'insinga. Ibyo tubifise biratuma imbabura ishobora guhagarara. Imbabura turashobora kuyikora umunsi wose, kuva mu gitondo kugera saa 11 urashobora kuba wayujuje ikwiye. Imbabura imwe ku munsi wazindutse urayikora igahera. Izi mbabura zacu barazihurumbira cyane kurusha izindi, kubera umuntu arashobora kuyigura akagura umufuko w'amakara ukamara amezi 6-4 ari wakoresha. Biratandukanye n'izindi, kandi uyifise nigwaragura bijya ajya amakara manini, agura bijya bicenga, bijya bamena. Nibyo yigura agashira muhira akaba ari byo atekesha. Niko karusho. Uyu mwuga wacu uradutunze cyane, kubera nta kandi kazi dufise ataraka. Niko katuma twigisha abana, tukariha inzu,
abana tukabambika tukanabasumira, niko kazi kadutunze. Izi mbabura zacu zirahurumbirwa cyane ku isoko kubera turazikora abakiriya kuma baza kuzigura. Izi mbabura zacu baraduhurumbira cyane. Intambamyi ihari maka kazi kacu nuko ibikoresho bikunda kubura keshi. Turabura ibikoresho, amadinamo arabura kuko n'ivyuma bidashoka biboneka hariho hose. Ivyuma ingunguru zikabura, amabati dukoresha sariyo yose arakunda kubura, kuyabona kabikibazo. Cyane cyane mu kazi kacu kugira tworoherwe nuko twokoresha gusudira, tukareka kuza turihonda intoke kuko hari gihusha inyundo ukikubita ku ntoke kamara iminsi ivundiye mu nzu. Ariko gusudira biroroha. Tugiye mu byo gusudira byokoroha cyane gusumba ibi byo gukoresha amanyundo. Kandi twifuza twege tworangura, turifuza yuko twogira amateriye tukigisha n'abandi, tukagira amashirahamwe, tukagira amateriye akomeye nkaho gusudira, twakora imbabura zikomeye cyane gusumbya no ngaha kwa twaba dufise uburyo bukwiye. Tukagira amashirahamwe tukigisha abashaka kwiga, tukabigisha. Ariko dufise uburyo ubu twoburonka nuwo mugambi twumva twokora. Amazina yanje nitwa Ntakirutimana Alex. Cyo nashaka ntongere ko kuri ibi mugenzi wanje yaramaze kumenyesha bijanye n'izi mbabura. No kuvuga izi mbabura zacu ahantu akarusho zitandukaniye ko n'izindi mbabura. Mpereye ku karusho nuko izi mbabura zacu zikonsoma uducanwa dukiya cyane nkuko yabivuze. Nta rindi ziko wabona ushobora gukoresha ibitiritiri cyangwa ukoresha ibibuto vy'avoka wavyanikiye ukabicisha akazuba ngo bicane vyake ngo hishe. Niko karusho kacu, kandi ugakoresha uducanwa duke dutiritiri duke cyangwa utwo ducenga duke. Niko karusho. Hanyuma kubijanye n'ibidukikije, ukuntu zishobora gufasha mu gukengera ibidukikije, izi mbabura zacu mu bijanye n'ibidukikije nuko nta byo gutemagura ibiti. Ngo ugiye gutema ibiti ushobora kuba wabuze ayo makara ukitoragurira udutiritira ahantu tubonye, cyangwa ahantu baririye voka ukayitwara ugatoragura ikiti, ugatora ico kibutobuto ukagitemagura ukagishyira ku kazuba. Ejo ucana neza nta kibazo, urateka ibiharage ata bintu by'amakonsomation urinze kugira byinshi. Hanyuma ku bibazo navyo dukunda guhura navyo bijanye n'uyu mwuga wacu, hari imbabura twifuza gukora kandi nziza, imbabura zikomeye, ariko izo mbabura tugasanga zisaba uburyo bwinshi cyane. Kandi izo mbabura nazo hamwe tworonka nk'abantu badufasha kugira ngo dushobore kuzikora, byogirira akamaro igihugu, bikagirira akamaro natwebwe tuzikora. Ni imbabura zikomeye cyane, zisaba ferabeto, zigasaba amatore, zigasaba sima. Ni mutahe munini cyane, ariko turonse nk'abantu badufasha, kuri twebwe tubona ko ni munini, ariko turonse nk'abantu badufasha ntabwo ari munini cyane gose. Ni imbabura zoba zikomeye twamategerageza kuzikora, ariko bukaba uburyo buke. Ni imbabura zikomeye cyane. Hanyuma
ikindi naco ku bijyanye n'ibibazo imbogamizi tugomba guhura nazo mu kazi, nta mutahe dufise, namaze kubivuga, nta mutahe dufise, umutahe pe, kuko nk'ubu turonse nk'abantu badushigikira tubateza imbere uwo mwuga, tukigisha n'abandi benshi nk'uko yamaze kubivuga mugenzi wanje, hanyuma igihugu kikagira abantu b'abahinga benshi bashoboye kugifasha mu gukingira ibidukikije, abanyagihugu bagacana bitabagoye kandi bitabatwaye n'umwanya munini cyane. Wo dukenera yo dusanga mu Kamenge Mirango ya 2 ibarabara rya 15 niho dukorera. Nomero z'itelefone woba ashaka kudutelefona ni 62 63 11 78, izindi 72 32 95 04. Izo nizo nimero z'iwacu. Hariho n'izindi 67 70 80 34 72. Izo nizo nimero zacu mwodutorako, izo dukoresha muri akazi kacu.